Shalom shalom, Yesu nashimwe, mwiriwe, mwaramutse, bivana naho muherereye n'ibihugu muherereyemo, ariko aho duherereye ni ego turabasuhuje rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi tugomba tuganirire hamwe, duhagaze kuri teme ivuga ngo mbega ni gute umuntu yohitamo uwo bazokubakana. Guhitamo uwo muzokubakana. Mbega ni gute, kuko guhitamo uwo bazokubakana ni ishimikiro yo gutangura icyo twise urugo. Ego ni intango yo gutangura icyo twise urugo. Rero iyo uhisemo nabi ubaka nabi, iyo uhisemo neza ubaka neza. Rero kugira ngo turabire hamwe mu nkundire, uyu munsi nagiriwe ibakwe ryo kwakira umutumire tugomba dusangire ikiganiro. Reka ndamwakire abibwire izina katumuye kazi. Murakoze cyane, nitwa Maniratunga Armel, kaba nkiri umusore ashima Kristo. Murakoze. Sawa mwumvise uwo turi kumwe uyu munsi niwe tuza gusangira ikiganiro, kandi atubwiye neza ko akiri umusore. Rero bisigura ngo tugomba tuganire n'umuntu ari muri ibyo bigero, kumbure aratufitiye umuco, kandi na cyane yuko ari muri bya bigero nyene by'abantu baba bageze gushaka cyane guhitamo bo kubakana. Twagira ubuntu bwo kuronka umutumire, umusore wacu ngaha Armel. Urahawe kaze cyane muri iki kiganiro. Rero twagomba dufashanye muri iki kiganiro cyiza cyane kizofasha abantu benshi cyane. Rero nashaka ngo turabire hamwe, mbega ni gute umuntu yohitamo uwo bazokubakana. Mbega yobigenza gute, mbega yobyifatamo gute, mbega bigenda gute. Ndazi kuri umusore, mbega akabazo k'amatsiko, mbega uramajije kuresha canke woba uri kuraresha. Reka kugira amenye n'abatumire bamenye uwo bariko baraganira wari. Ego murakoze cyane, mumbagije neza gose. Murambagije ati mbega uramaze kuresha. Ego ndamaze kuresha. Ego murakoze cyane. Murumva ko tuza kuharongera ego isiguro itari nke, ariko nkuko twakiriye Kristo ngo atubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, bisigura amandi majambo twakiriye mpwemu w'Imana kugira ngo abe ari we atubere umuyobozi. Rero kubw'ibyo nashaka kugira ngo tubashe kuganira neza n'uyu mutumire wacu, twishimikize ijambo ry'Imana dusanga mu itanguriro, ko turacyari mu mwanya wo kurabira hamwe ishimikiro cyangwa intango y'urugo. Mbega bigenda gute. Mu kiganiro giherutse twaganiriye neza tuvuga ati intango y'urugo ni Imana yabitanguje. Rero tugomba turabe ku ruhara cyangwa ku ruhande rw'umwana w'umuntu nawe, mbega urugo ruherahe, urugo rukirirahe cyangwa rupfirahe. Nibyo tugomba turabire hamwe, twishimikize amajambo y'Imana dusanga mu itanguriro igice cya 2, duhereye ku murongo wa 21, ariko mushatse muzohera ku murongo wo hejuru wa 20. Ariko reka duhere ku 21. Havuga ngo maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira, amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cyago. Urwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye na karakomara yanjye, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Mwabyumvise? Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe, akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi ngo uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda amenye, ariko ntibyabatera isoni. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aya niyo majambo tugomba twishimikizeho kugira ngo twumve by'ukuri uko guhitamo kw'iki gihe kumeze, nuko Imana yashinze urugo aho hambere. Rero kubw'ibyo nari mfise akabazo nagomba mbaze umutumire wacu. Mbega ushimikiye kuri iri jambo ry'Imana ukaraba nuko uyu munsi
abariko barahitamo babikora. Mbega ubona bimeze cyo kimwe? Mbega ushimike kuri iri jambo ry'Imana itandukaniro canke ugususa kw'ibi bintu n'ibiriko biraba muri iki gihe, mbega wodusigurira iki kuri ico kintu? Murakoze cyane. Jewe ukungene ndiko ndabibona ku ruhande rw'iwanje kwanza. Ku ruhande rw'iwanje ndiko ndaraba ihitamwo ry'umuntu kugira ngo aje kubwira uwundi. Ku ruhande rw'iwanje ikintu nyamukuru shira imbere yuko Imana kwanza ariyo yogira iki yoshobora kumpitiramo. Ariko ndiko ndagerageza kuraba hirya no hino, imisore myinshi ivyo umengo byaramaze kumera nk'ivyamaze guta agaciro, ariko ku bwanje uko nabibona siko ndiko ndabibona mu bandi. Kuvuze ngo uko bibona siko bibona mu bandi, kandi hariho akajambo uvuze ngo Imana yo guhitiramo. Mbega ko nzi Imana ifise uko iraba itaraba nk'abantu, mbega yo guhitiramo nk'uko abandi bahora babivuga ngo iyo babwiye ngo Imana niyo ihitiramo umuntu, hariho abantu bahora bavuga ngo mbega ngo yo guhitiramo ikimuga ngo cemera cyangwa yo guhitiramo umeze ukuntu kuri yawe umwemera. Ariko numvise wovuze ati Imana imitiyemo byoba ari sawa, ariko aho ni ababyumva barashobora kudatomokirwa neza. Nashaka mu majambo magufi ubaha umuco uburyo Imana ishobora kuguhitiramo, kuko nibaza ko Imana itava mu ijuru ngo ije kukurehereza, Imana itava mu ijuru ngo ije kukuvugira ibi na biriya, ariko hari ukuntu ubigenza, hari ukuntu ubyifatamo. Nashaka rero ako kantu ukabasobanurire neza mu camake. Murakoze cyane. Nabivuze muri no sanse, jewe ndi umuntu, kandi dufatiye kuri iri jambo ry'Imana twegeje gusoma, murabona yuko Adamu yarasinziriye, hanyuma Imana imaze kumukuramo akabavu, imaze kukagaragaza imbere yiwe, akabonye gusa byamuteye kwishima. Ariko murumva yuko ari Imana yagize iki, yabanje kumusinziriza. Rero nabivuze muri no sanse, jewe ndashobora kuba nobona umuntu kanaka ngiye kuresha, ariko imbere ya byose nuko mbanza kubwira Imana ati Imana, mbega ujya umubona gute? Ni muri iyo sanse nashatse kubivugamo. Murakoze cyane. Mwumvise Armen aradusobanuriye neza uburyo yobyifatamo, uburyo byokogwa. Mu yandi majambo arasiguye neza iri jambo rivuga ngo igihe Imana isinziriza Adamu. Mu yandi majambo ashatse kwerekana ati hari ikiringo c'Imana ibanza gutegura, kuko yavuze ngo yakuye akagufa mu rubavu rwa Adamu, hanyuma igicigenda kuremamo Eva. Bibiri ivuga ngo ikizana Eva imuzanira Adamu. Nawe aca tubwira rero Armen ngo uwo muntu hari igikorwa Imana ibanza gukora mbere yuko umuntu nawe aja anakyo. Kuko ugiye kuraba hariho amajambo atavuzwe n'Imana, yavuzwe na Adamu. Amajambo yo kwivuga amazina amajije kubona Eva. Mu yandi majambo, mbega Armen, ayo majambo nahahuriye n'amajambo abahungu bakoresha mukoresha iki gihe. Ariko watubwiye neza ati hari ikintu Imana ibanza gukora, igikorwa c'Imana kiba cabanje guhera. Namba navyumvise neza, ariko hariho amajambo yavuze ahwanye na ya majambo abasore bakoresha, abandi bavuga ngo n'amajambo y'amarangamutima, ariko bayabwira uw'Imana iba yamaze gutegura. Niko tuvyumva kumwe. Biravana n'umusore wariwe, kuko hariho ibintu kenshi usanga turiko turitiranya. Hari icyo bita amarangamutima aba ari mu muntu, bigatuma ashobora kubwira umuntu mugenzi we ati ndagukunda, urakara ko mu magufa yanjye, ariko hatabanje kuba kwanza yantuze cya gikorwa
cy'Imana, bigatuma ushobora gusanga hamwe hamwe hariko harajyamo icyo bita sinzi kutaba kumwe mu byiyumviro nuko ndabyumva. Ushatse kuvuga ati rero ni byiza kudasimba ama etape, ni byiza kugenda etape par etape, kuko iyo usimbye etape bigaragaza ko hari ikintu uba wononye mu buzima buzoza, kuko werekanye neza ko iyo wihuse ugakoresha amarangamutima cyane iyo mvuze amarangamutima ni harya umuntu ashobora kuvuga ikintu ko abonye umuntu amubonesheje amaso, amubonesheje yumvisha akarimi kiwe, akaca yihuta kuvuga atabanje kureka cya gikorwa cy'Imana yuko kiba igikorwa cy'Imana. Nibaza ko abagerageje kumukurikira Amen yavuze ati hariho igikorwa Imana yabanje gukora mbere yuko Adamu abona Eva, kuko hari icyo Imana yabanje gutunganya. Rero hariho abantu basimba iyo etape, niko nibaza washatse kubivuga. Iyo usimba iyo etape hariho ibintu ubukoze atari byiza, hariho intumbero ubufasha atari nziza. Rero bisigura ngo ubanza kubahiriza ama etape, siko babivuze? Ego niko bimeze. Sawa, murakoze cyane. Rero mu yandi majambo ngerageje kuvyumva neza, mbega muri fiançailles canke iyo uri kurahitamo umuntu utaramugira umugore wawe canke ataraba umugabo wawe, mbega iyo habayeho ikiyago kibi canke iyo habayeho guhitamo, iyo ndavyise guhitamo nabi muca mwumva icyo nshatse kuvuga, ariko mvuga ati iyo usimbye ama etape niwubahirize, hariho ibintu wubahiriza muri fiançailles, so gupfa gutarukirako, hari ibintu wubahiriza. Mbega ni iyihe ngaruka bitera iyo wasimbye ama etape? Ni iyihe ngaruka bitera ku buryo mu buzima buzokurikira kumbure canke mu buzima muba mutanguye? Ni iyihe ngaruka itari nziza ku buzima bw'abo bantu babiri? Uko jewe ndabyumva, ingaruka ntishobora kubura, kuko mu gihe wagerageza kutubwira nk'ingaruka nka zitatu, niba uri buri ndazi ko nyinshi zihari, ariko utubwira nka zitatu abantu bakabyumva. Ego, ingaruka ya mbere ushobora kugira mu gihe wareheje, reka ndakivuge muri ayo majambo, mu gihe wareheje hariho utuntu kanaka wasimbye wari gutegerezwa gukora. Ingaruka ya mbere, ushobora kubaho mu buzima utishimye. Iyo ni ingaruka ya mbere. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri, bishobora kugukwegera, ushobora kuzobaho n'abana muzobyara muri kazoza, bigatuma bamenya ati papa na mama ntibigeze bumvikana. Ya gatatu, ingaruka ya gatatu ushobora kugira mu bana wavyaye, hashobora kuzovamo umwe ameze nk'uko namwe mwari mumeze. Mu yandi majambo ngerageje kumviriza, uvuze ati iyo usimbye ibyo, iyo usimbye ama etape, sinzi ama etape, iyo usimbye ingero wategerezwa gucako kugira ngo ushikire urugo rwiza, iyo wagiye urasimba ibyo bintu, uvuze neza ngo urashobora kubaho ubuzima. Ingaruka ya mbere, urashobora kubaho ubuzima utaruteguye kubaho, ubuzima bisigura ngo urashobora kubaho ubuzima bubu, ubuzima bwawe bwose uzokwama wicuza. Urashobora gusanga uvyandukije abana. Ikindi naco, urashobora gusanga muba wavyaye hari ugutoranije cyangwa agatoranya yangeso, ariho handi uhora wumva batuka umwana ngo nico gituma ubaye nka so, nico gituma ubaye nka nyoko. Kandi hariho n'ingaruka yindi usanga ikigaruka igatera abantu bubatse, ariyo yo gucana inyuma, yo kurenga ibigo. Ibyo byose biva kubera abantu bagize fiançailles mbi cyangwa bagize kureshanya kubi, batabwizanije ukuri cyangwa batubahirije
babe mu gihe cyo gusenga Imana, bahitishemo Imana ati Imana ibi bimeze gute, nubwo Imana ituza gukorohereza uko ari inzira nyinshi cyane icamo. Kandi nibaza ko iyo base ibaye nziza byose birakurikira, siko bimeze. Nuko nyene niko bimeze. Bacuti bavandimwe bakunzi b'ikiganiro cyacu, hari byinshi nari kumubaza bijanye na fiançailles, ariko kimwe nk'impanuro canke ico yobwira abantu kijanye na fiançailles bo kwirinda nibibuze birahari, cyane cyane abariko bararesha, abari muri ibyo bigero. Mbega ni iki wobabwira bo kwirinda igihe bagiye kuresha? Ni iki mbwira nk'ibintu nk'uko watubwiye ingaruka, mbwira nk'ibintu bo kwirinda, bo bahanura ati muze mwirinde ibi bishobora kuzobafasha mu buzima bwa misi yose, kugira bamenye yuko umuntu bari kumwe cyangwa bagiye kubakana by'ukuri ajya amajambo azomubwira cyangwa ajya amajambo yo bari karamubwira ati wewe uri umusheri wanje, urakagufa kanje, ure nkajya Adamu yavuze, atazopfa yicujije mu buzima. Mbega yo byitwaramo gute muri iyo fiançailles? Mbwira nk'ibintu bishika nka bingahe woba ufise hafi mu mutwe wo bahanura ati muze mubyifate mwuko. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Icyambere nobanza kuvuga ndabashimiye cyane. Ndabashimiye cyane ku bwa kino kiganiro mwashoboye kudutumiramwo. Imana ibahezagire cyane. Amen. Hama ikintu cyambere nobanza guhanura abasore nkanje kimwe n'inkumi cyanke inkumi zitarubaka, zitarabona icyitwa umugabo, n'abasore batarabona icyitwa umugore. Ikintu cyambere no bahanura nuko mu mpanuro gikristo boshira imbere cyane gusenga. Boshira imbere cyane gusenga imbere yuko bokora ikintu icyo ari cyo cyose muri ivyo byo kuresha cyane kureshwa, hobamwo ikintu bita gusenga. Iyo ni impanuro ya mbere no hanura abajene nkanje. Aho ngerageje kugufasha kuri yo manuro ya mbere novuga ati ni ryo buye ry'umushinge. Ni ryo buye ry'umushinge mu bintu byose umuntu yoba agomba gukora cyane gose. Iryo niryo novuga yuko ari nk'ifatiro, nivyo nigo rufatiro ruzima. Kuko hari ngiye ku yindi mpanuro ushobora guhitamo nabi ejo ukazokwicuza. Rero iyo wahisemo neza ukagira icyo bita kubanza kwanza gutuza muri wewe, ukagira umutima utuje, apana umutima uri hejuru. Kuko hari ibintu abajene benshi dukunda kwitiranya, ugasanga umuntu arakubwiye ati aragukunda bivanye n'ukungene yakubonye uhagaze, bivanye agasura kameze neza, bivanye nuko yakubonye ufise amafaranga. Haba umukobwa amafaranga iwabo, haba umuhungu amafaranga iwabo, canke ivyo akubona ko cyane gose. Bigatuma ushobora kwiyumvira kumengo yo kubera uwo muzokubakana, ariko ugasanga siko bimeze. Ushatse kuvuga ati rero nkuko abarundi bamaze ngo ibintu byose bikayangana twari inzahabu. Cyane gose ibintu byose bikayangana ntabwo ari inzahabu. Kuko ivyo nariko ndavuga abantu benshi niho bikunda gupfira. Ukaraba umuntu bivanye n'ukungene umubona, ukumva umengo mwoshobora kugira iki kubakana. Nkuko nari natanguye impanura mvuga ati icyambere no gusenga. Hanyuma umaze gusenga amaso arabona. Iyo umaze kubona umuntu ukibaza yuko ushobora kugenda kumubwira rijya jambo, banza
usenge usaba Imana ibimenyetso, ubwira Imana ati Imana ndakeneye ibimenyetso yuko ujya muntu by'ukuri muri jewe numvise yuko namushimye. Iyo niyo mpanuro novuga yuko ari nyamukuru muri ibi bihe twege tubayemo. Mu yandi majambo kuri icyo uvuze ushatse kugihuza n'ijambo ry'Imana ryavuze ngo muri ico gihe ngo uhoraho asinziriza Adamu. Mu yandi majambo hariho ahantu bwera bigasaba ko donc naho buri kuraresha cyangwa naho bugomba uje kuyavuga bisaba ko habaho intervention cyangwa habaho kw'Imana ubwayo iguha solution y'icyo ukwiye gukora, kuko nk'icyo watangiye kuvuga ngo ibikayangana byose siko ari inzahabu, kandi ab'inzobe bose siko bokubaka, cyangwa abirabura bose siko bokubaka, cyangwa bazi gutambuka neza bose siko bokubaka, ariko hubaka umutima. Rero uwo mutima uwusesa ninde? N'uhoraho. Si wasesa umutima, si wazi ibirimo umutima. Kurya tutamenya ngo umuntu mwicaranye ariko arakugambirira ikibi, kurya tutamenya ati ujya muntu aje akurikiye ya mafaranga, ariko uhoraho asesa umutima. Kandi yavuze ngo nta kibi nta ntwaro yaducuriye kugira ngo itugwanye izogira icyo dukoze. Icyo cyose nibaza ko aricyo gituma uvuze ati uhoraho niwe nango y'ibintu byose, kandi uhoraho iyo umushize mu bintu byose wama ushika ku ntumbero nziza, uragira umunezero, uragira amahoro, nta divorce haba, nta kuryana umutima bihaba, kuko uba wubakiye ufise ishimikiro ryiza cyane mu rugo rwawe. Rero nshuti bavandimwe, mwumvishe ko twako turaganira n'umutumire wacu Amen, kandi atuganiriye ibitari biki mu ntumbero yo kugira ngo dufashe ingo n'imiryango, kugira ngo twongere duhagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko Imana tubwiye ngo duhaguruke dusengere ingo, dusengere imiryango. Satani yayiteye cyane ariko arayisambura, kandi wanashima ko ariko arayisambura. Ubu unya yahereye mu mizi, yahereye muri fiançailles, yahereye ubu abantu bubakira ku binyoma, abantu bubaka batabwizanye ukuri, abantu bariko barubaka ugasanga umuntu afise umugore hanze, yabyaye umwana hanze, ariko nta kuri ariko aravuga. Donc ibintu bigapfira muri fiançailles. Donc rero muri fiançailles bisaba ko umuntu aba maso, umuntu asenga, so kuryoherwa gusa si kuri plage ya misi yose. Iyo mugeze mu nzu kenshi ivya plage birahinduka, ivyo kuryoherwa kenshi birahinduka. Kubera iki? La base donc ni mwubakiye kwishimikiro rikomeye. Rero muri ivyo byose tuzobananya tuganira, ariko mbere yuko tworangiza ni mu nkundire nshimire umutumire wacu. Ndamushimire cyane kuba yitabye ubutumire, akaba yatanze intererano. Tuzogenda turacishamo, turatumira n'abandi batumire, ducishamo tubigisha. Tuzotumira abatumire batandukanye, abo byashoboye gukunda, abingo zari zaranse bigasubira igakunda bakabana. Tubereke tuzobatumirira n'abantu ingo byanse ariko bivuye kuri ucaye kuri uriya uyu munsi akaba ari kara ababara cyane ingene byagenze. Rero tuzoronka abatumire batandukanye. Reka twese dufatane mu nda dusenge Imana, dusengera n'izo ngo wewe ufise urugo rugihagaze usenge cyane, usengera abandi kandi nawe usenga wisengera. Reka rero mu kurangiza nshimire umutumire wacu, ndamubwira ati uhoraho Imana amuhezagire. Reka kumbura arashobora kuba afise akajambo kamwe yoshikiriza mbere yuko arangiza, hanyuma duce dusozera ikiganiro. Ndabashimiye cyane mwebwe muriko muradukurikirana muri buno buhinga ngurukana bumenyi. Nukuri nta kindi kintu kiryoshye cyane nko kuba aho umuntu Imana yipfuza yuko yoshobora kuba. Rero iyo uri ahantu Imana yipfuza yuko woba by'ukuri, bituma ugira umunezero. Hariya akantu Satani akunda kunyaga cyane. Mwibuke Kristo hari amahoro yadusigiye adafatiye ku kintu na kimwe. Rero iyo habaye gusamara muri twebwe, ayo mahoro arava muri twebwe, bigatuma
dushobora gukora ibyo twege tugomba, ariko hamwe tudasamaye ugasanga tubayeho mu munezero umudasanzwe, ya mahoro adafatira ku kintu na kimwe, adafatiye kuri fiansaye, adafatiye ku mafaranga, amahoro meza twagabiwe na Kristo. Rero icyo novuga nuko twese twahagurukira rimwe kugira ngo ntihagire umuntu atunyaga ayo mahoro twagabiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Shalom shalom. Amen. Mungondi rero ndabashimire cyane. Yesu abahezagire, kandi n'undi munsi nitwabikora ko muze mutwitabe kandi mudufashe no gusigurira urundi gwaruka abandi ba jeune yuko Kristo akiri ku ngoma, kandi Kristo aracyakora ibyo yakoze kuri Adamu, arashobora kubikorera n'uyo yihebuye, arashobora kubikora nuraba imyaka umaze, nuraba ibihumaze, biracyashoboka. Niryo jambo nkunda kurangiriza ko biracyashoboka. Hamwe n'ibyo dusenza Imana birashoboka. Rero nimwaturondera murabona izo WhatsApp ziri ngaho hasi, murazandika ko aho muzoca muzoba mudushikiriye, kumbure turashobora kuganira n'ibindi bikurikira, tugafashanya mu buryo butandukanye. Yesu abamera umugisha. Mwari muri kumwe n'umutumire Maniratunga Armel, hamwe nanje nakoresha ikiganiro umukozi w'Imana Isenge Bodwe. Yesu abaduhera umugisha. Murakoze cyane.